Shaka mvuge gatoya kuri kino kintu nise ngo avoir la passion du réveil. Passion for revival. La passion du réveil cyangwa kugira ishaka ry'ikanguro. Kugira ishaka, kugira umwete, kugira umutima w'ikanguro, kuzura ikanguro. Nico ngomasangire namwe akanya gatoya. Somera gatoya Luka 12. Somera ku murongo 49. Naje guta umuriro mw'isi, none yaba wari umaze gufatwa mba nkigomba iki kandi. Ndi n'umubatizo uwo nkwiye kubatizwa, emwe uko mbabazwa kugeza aho uzoherera. Mbega mwiyumvira ko naje kuzana amahoro mw'isi? Ndababwire siko biri, ariko naje kuzana umucano. Avuze ngo mbega subira inyuma kuri 49. Naje guta umuriro mw'isi. Avuga ngo gena 48. Ariko utarabizi agakora ibikwiye kumukubitisha azokubitwa nkeya. Wahawe vyinshi wese azobazwa vyinshi. Wahawe vyinshi wese azobazwa vyinshi. Uwabikijwe vyinshi niwe bazorushiriza kwaka vyinshi. Uwabikijwe vyinshi niwe bazorushiriza kwaka vyinshi. Ijambo muraryumva? Uwabikijwe vyinshi uwo bazomwaka vyinshi. Wabikijwe vyinshi muri kino gihe witege yuko inosi ibwizwa kukwaka vyinshi. Nico gituma turiko turabwira ibi vyose turiko turababwira. Ubundi hari bintu twoshobora kuba turiko turakora twonezerewe nk'abandi. Mugakora ko tuzi ko twabikijwe vyinshi, turazi yuko badusaba vyinshi. Ikiwame ukizi. Uwabikijwe vyinshi bamwaka vyinshi. Ku murongo 49. Acavukira kume ngo naje guta umuriro mw'isi, none iyabo wari umaze gufatwa mba nkigomba iki kandi. Ubundi biratangaje kubona Yesu avuga ano majambo ko yaje guta umuriro mw'isi. Kuko benshi bumvise umuriro bumva umuriro ari kintu kitari ciza. Mugabo muri rangazi mwemu umuriro nico kintu dukeneye muri kino gihe kugira ngo dushobore kwegurira amahanga umwami wacu. Uyu muriro yari karavuga ngaha, yari kavuga ibijanye n'uyu mutima turiko turavuga. Yari kavuga ibijanye n'aya marira uyu munsi atwuzuye. Hari gihe yari megeze gusenga ngo wuzuze umutwe wanje amazi kugira ngo nsobore kurira. Niko ngo muyandi majambo arabizeze ko agakiza k'abantu gahagaze mu marira yiwiwe, mu mutwaro wiwe. Ariko ngo naze guta umuriro mwese. Uyu muriro bari ko baravuga ngaha n'umuriro wivuga butumwa, n'umuriro w'amasengesho, n'umuriro wo kwifuza kubona bose bamenye umwami wacu, n'umuriro wo kubona ataba ariko baraza mu muriro ukundi ariko bose tubahindukiza tukabatumbereza irembo ry'ijuru. Ariko ngo naze guta umuriro mwese. Uyu muriro bavuga ngaha ni passion y'umwete n'ishaka. Uyu muriro niwe ubwiza kuzura ubuzima bwacu. Iyo umuriro murazi, iyo umuriro uriko urabiragira muri twebwe dusubira gukora ivyo tugomba gukora, ariko dukora ivyo umuriro udutegeka gukora. Muze murabe umuntu hari karasha ni control ivyo avuga. Reaction zose agira ni reaction taba ashobora ubwiwe kwibwiza gukora. Biza gutonyene. Uyu muriro Yesu ariko avuga ngaha ni wavuga muri kino gihe tubiza kumenya yuko ugiye gusukwa mu mitima yacu, aho tugiye kumenya neza yuko twabikijwe vyinshi kandi babwiza kutwaka vyinshi. Imana ishimwe cyane ngo none yabo wari umaze gufatwa mbega mba nkigomba iki kandi. Barizo muheri wandi wawe ati umuriro wamaze gufata mu buzima bwawe. Iyo wari umaze gufatwa nta kintu umwami wacu bari katurondera kuko vyoba biheze twakwibwiriza kubera ko ndiko ndavuga no majambo kuko uyu muriro urafata. Uyu muriro umaze gufata nyumviriza neza nta usura kukubwiriza ngo kora iki kora kiriya. Wowe ubwawe uba responsable, wenyine ubwawe uribwiriza gukora, wenyine ubwawe uramenya ko n'igihe cyo gusenga n'igihe cyo kurondera Imana wowe wenyine ubwawe uribwiriza ko n'igihe cyo gukorera Imana mu vya Imana guhaye. Iyabo wari umaze gufatwa mba nkigomba iki kandi. Asavuga ikintu gikomeye ikizana kiyaruka ku mwanya ngo ndi n'umubatizo uwo nkwiye kubatizwa. Uyu mubatizo Yesu yari karavuga akwiye kubatizwa n'umubatizo w'imibabaro.
n'umubatizo wo kwangwa, n'umubatizo wo kuba rojete, n'umubatizo wo kugirirwa nabi, n'umubatizo wo kurenganywa, n'umubatizo wo kwiswa nabi, n'umubatizo wo gukubitwa. Avuga ngo ndafise umubatizo nkwiye kubatizwa. Uyu munsi iyo Yesu aza kubatizwa uwo mubatizo, uyu munsi twebwe ntituba tufise umubatizo w'umugisha uyu munsi dufise. Iyo ataza kubatizwa umubatizo, uyu munsi tuza tufise umubatizo wa Mpwemu Yera tuvuga. Iyo ataza kubatizwa uyu mubatizo, uyu munsi tuza dufise umubatizo w'umwidegemvyo ugaragara ubuzima bwacu. Iyo ataza kubatizwa uyu mubatizo, uyu munsi tuba turi natwe munsi y'ubuja bw'umugwanizi. Mbwa yarabatijwe umubatizo kugira ngo natwe uyu munsi twakire undi mubatizo wundi wo kugubwa neza, wo kugirirwa neza. Mbwa vyavuye ku mubatizo yabanje kubatizwa. Birumvikana neza yuko hari umuntu abwizwa kubabara kugira ngo uwundi ashobore kubaho. Ndabigira n'umuvyeyi. Umuvyeyi kuva yibungenze, kuva ku munsi wa mbere ibintu bitangura guhinduka, nashaka gukompera ikintu na kimwe. Yaho uragenda nyaruka, hari umuntu ari sharp akora utuntu, hiya amaze gusamara igihe bidashobora kugenda gutyo, atangura kugenda agize iki yenge. Naho ati imvura iraguye, twiruke kugama, ntibikunda, ico afise indani muri we ntikimwemera kwiruka. Yarakunda kwambara sur mesure, oya acagenda gushonesha marniere kugira ngo yagira iki yagukirwa. Twebwe dukanye washobora kuba ashuhiwe, twe dushuhiwe washobora kuba kanye, ntajyamu uko ashaka. Muriko muranyumva? Hageze ko avyara biba ibindi. Ivyo byose kugira ngo hashobore kuboneka ubuzima bw'umuntu. Ubuzima bw'umuntu buva mu mubabaro wundi. Ni Yesu ariko aravuga ngaha kugira ngo abanyamusaga bakizwe, hari abanyamusaga babiza kubanza kubabazwa. Kugira ngo Burundi butabagwe, hari abarundi babiza kubanza kugira iki kubabazwa. Tuvyumve nuko bimeze, nuko Imana bigeze. Ndiko naduga ico gisozi ejo caragombye kunanira, canabwiye abo twari turiko ntewe Adamu waradukwegeye. Iyo Adamu ataza kudukwegera ntituba turiko turagira amasiporo ngo tugire amagara meza. Murabe uyu munsi ikintu cyose haragera ahantu ushaka kugira umugisha umeze gute, kugira ngo umeze neza uri oblige gufata ibitameze neza. Uyu munsi hari abantu ntavuze ngaha, imboga zibaryohera ni imboga zirura zitwa isogo. Iyo ari karazirya ni nka wa mujene akiri muto ari karagi salade, kubera yuko isalade humviriza ntashobora, ageze mu myaka ataye nimba akeneye kubaho neza, birasaba karya ibirura, birasaba ko aruha, birasaba ko hari ivyo aheba kugira ngo agume ameze neza. Gacha wiyumvira kenshi kugira ngo tumererwe n'imiti ivura neza, n'imiti irura ibishe. Nafa pasi nagiye gusengera umuntu agwaye cancer, yamaze gutangura shimio. Harambwira ati apotre ntushobora kwibaza ati ivyo bintu cyane ngo shimio ngo ni aja mu mashini ngo ikintu kikamuta, kumbe ni ibintu bamwakanywa. Mugabo biraturira ngo n'inzara, tunure ko n'inzara zirawe byinjira mu mubiri wose, nico yariye cyose kakivomiza, akababara uburibwa karibwa umubiri wose. Ofete birabiriko biraturira, ibiza kumugira neza nibimubabaza. Siriko muriko muranyumva? Ariko nakomendabwiye n'uyu munsi ataco dukoze kanseri zashari gatabantu, ziracica abantu ku rugezo rwinshi. Rafa pasaru wanyandika ambwira ati umuryango wanje wose wicwa n'amakanseri. Iso sigicaniro. Harageze abantu hagaruka bakavuga ngo iyi kanseri ishigwa ku iherezo, abazoza kuva kuri je ntibazosubira gufuka abandi bafuye. Umviriza, hari ebabwira ikintu kimwe, biravuga ngo nguzofu kwa abagorotsi bafa. Hari ukungena abagorotsi bafa, abagorotsi n'abapfa bababaye. Umugorotsi Imana yamurinda kubabara naho yoba afise ibintu mabaza. Ndifurije umuntu wese nihagera ku apana bariko nihagera uzofu kwa abagorotsi bafa. Hari umuntu apfa babaye, n'abana bakavuga ati oya nimba Imana idukunda nimutware, akaza gupfa batakibabara, bavuga ati ahubwo turaryohewe kubona apfuye, araruhutse yararusha. Uko sikabagorotsi babwizo gupfa.
rwose mu gupfa barasinzira, ntibapfa bariko baratera igere bavuza induru, oya, bapfa bariko bararirimba. Nibyo si uko bataba bariko barababaza guca mu bibababaza, mugambira uwo mubabaro umwami Imana nihabari akape. Numva mbere yanyu muri kino kibanza, Imana izoduhe gupfa nk'uko abagororotsi bapfa. Imana ishimwe cyane. Aravuze ngo hari umubatizo nkwiye kubatizwa, muko mbabazwa kugeza aho uzoherera. Tongo hari umubatizo w'umubabaro, wari umubatizo umukura muri zone de confort yari arimo, ukamujana hatagomba kuba ku giti cyitwa umusaraba, akakimanikwako kugira ngo uyu munsi kwe nizo tumanikwe kuri kiya giti. Genda ku murongo 51. Ivuga ngo mbega muyumvira ko naje kuzana amahoro. Mu gifaransa rero biravugika neza. Manu uzaye igifaransa. Naratangaye umunsi nsoma no majambo, aho Yesu ubwiwe yivuga ati sinaje kubaha amahoro. Avuga ngo pensez-vous que je suis venu apporter la paix sur terre, mais je suis venu apporter l'épée, pas la paix, l'épée, inkota mu gisingo cy'amahoro. Ariko Yesu kubereka azana inkota. Dukeneye inkota cyangwa dukeneye amahoro? Kugira amahoro abeho nuko inkota imanza gukora igikorwa cyayo. Nasi ko abantu bimwe mashaka kubica duko ndavuga. Kugira ngo amahoro asobore kugaragara nuko inkota ibanza kugaragara. Inkota nizana amahoro, si amahoro azana inkota, ni inkota izana amahoro. Muyani mazamu, kugira ngo ubeho neza hari intambara bwiza kugwana, kugira ngo igihugu gishobore gutabahagwa hari intambara mu buryo bw'imhembe tubwiza kugwana. Nico gituma Yesu ngo sinazanye amahoro en premier lieu, nazanye inkota. Ariko inkota niyakora igikorwa cyayo amahoro azogaragara. Iyo Dawidi adakoresha inkota kuri Goliyati, Isirayeli ntiyari kuba amahoro igihe Goliyati yari akiriho. Muvyumve neza. Mpazaburi ya 144. Vugana n'abantu b'Imana muri kiro kibanza. Ku murongo wa mbere. Zaburi 144 umurongo wa mbere avuga ngo Uhoraho igitandara canje nashemagizwe, yigisha amaboko yanje kurasana, n'intoke zanje kugwana. Suramo kandi yigisha iki? Yigisha amaboko yanje kurasana, n'intoke zanje kugwana. Yigisha iki? Yigisha amaboko yanje kurasana, n'intoke zanje kugwana. Akora iki? Yigisha iki? Yigisha amaboko yanje kurasana, n'intoke zanje kugwana. Vuga ngo Uhoraho nyigisha kurasana. Nyigisha kurasana n'intoke zanje kugwana. Numva ameni yanyu muri kyo kibanza. Haleluya. Niso gituma Dawidi yamye igihe cyose anesha intambara, yamasaba Imana, Mana nyigisha izindi strategy zindi z'urugamba, nyigisha Mana ukundi ndabikora nkaronka intsinzi. Yigisha amaboko yanje kurasana. Kurasana mabwire ikintu kimwe, iyo uvuze ngo kurasana twe ndutora ingozi garagara ngo je kurasana. Ariko yaba mu Burundi bari bavyemeje nogiye kwiga kurasa. Atko nibaza yuko nk'umusirikare ariko ari yigishwa ivyo kurasana mu buryo bw'imhemo avyumva cyane ko yarasanye mu buryo bugaragara. Iyaba wo bitwemereye je nogiye kubisaba nkavyiga. Pawulo ndasaba abantu je ndazi ngenda barasa kandi sindasaba abantu ndasike bakoresha. Imana ishimo cyane. Imana ishimo cyane. Bibiliya y'ikigiriki iyo iri kiravuga akanwa kacu bakoresha ijambo ryitwa stoma. Vuga ngo stoma. Stoma. S-T-O-M-A. Stoma. Iryo jambo stoma ni jambo mu kigiriki risobanura akanwa k'inkoho, kano y'inkoho. Stoma. Ni kuvuga ngo avuze ngo wigisha amaboko yanje kurasana, muyandi majambo unyigisha ukungene nsenga, ukungene ntumbeze isengesho, ukungene nsohora isengesho. Iyo uvuze uburasha ijambo risohoka mu kanwa kiwawe
ni nk'urusasi ruba rusohotse mu kanwa k'inkoho. Numva ameni yanyu muri kino kibanza. Kandi yigisha n'intoke zanje kugira iki? Kugwana. Ndivuga ngo mani majambo anshoboza kugira endurance igihe ndiko ndasenga, igihe ndiko ndimika ubwami bw'Imana. Dawidi niko yasenze, yigisha amaboko yanje kurasana n'intoke zanje kugira iki? Kugwana. Mani majambo Dawidi yari umugwanyi. Hari ikintu kimwe kintangaza, mu gihe cy'iherezo Imana itubwira ko izoturungikira imwemu y'umugwanyi. Iyo nizoza gukurutira ibihe vya nyuma hama Yesu akaza gutora ishengero. Aho niho ngomba ndabacishe gatoya. Genda muri Maraki. Maraki igice ca 4. Somere ku murongo wa mbere shikari ku murongo wa 6. Maraki igice ca 4 murongo wa mbere avuga ngo eheraba umunsi uraje waka nk'itanure, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazoba bishingwe, kandi uwo munsi ugira uze uzobatongora, niko warahonye n'ingabo agize, nta n'agashitsi canke agashami uzobasigarana. Ariko mweho abubaha izina ryanje, ariko mweho abubaha izina ya, numva meni yabubaha izina ry'Imana muri kino kibanza. Ariko mweho abubaha izina ryanje hazoba iki? Izuba ry'ubugorosi rizobarasira. Mwakira izuba ry'ubugorosi hejuru y'ubuzima bwawe. Abuba igihe abandi bagiye guhura n'ivyago, abubaha izina ry'Imana, izuba ry'ubugorosi rizobarasira. Barakuvuga izuba ry'ubugorosi, iki ni igicapo c'ikanguro. Barakuvuga izuba ry'ubugorosi, barakuvuga réveil. Kubera yuko hepfo bavuga ngo rifise ugukiza mu mababa yaryo. Igihe vy'ikanguro bigiye kuza bifise ugukiza. Bavuze gukiza, numva gukiza bw'uburyo bubiri. Ugukiza kwa mbere n'ugukiza ku buryo abantu bakizwa bake umwami Yesu bava kuba abana b'umwansi bakaba abana b'umwagazi w'intama w'Imana. Ariko arakandi gakiza kandi ngaha bari kubaravuga n'igihe abantu batabagwa mu vyago barimo, n'igihe abantu bakugwa mu bihe bitari vyiza bariko baracamo. Bavuze ngo iryo zuba riza rifise ugukiza mu mababa yaryo. Bende tubimenye neza, iki ni gihe iri kanguro turiko turavuga indani muri ryo ritekemwa agakiza k'amahanga, rifise ugukiza amababa yaryo. Tugiye kubona gukizwa mu buryo budasanzwe. Tugiye kubona biravuga ngo ninde yigeze kumva imeze bicubega igihugu covukira umunsi umwe. Hari ibihugu bigiye kuvukira umunsi umwe, ihanga rigiye kuvyarirwa icarimwe, kuko iri zuba ry'ubugorosi izuba ryarashe. Bacavuga ngo maze muzosohoka mukina amatavu nk'inyana zivuye mu ruhongore. Barakuvuga description y'umunezero uzoranga ishengero. Abantu baje gutaba babwira ikintu kimwe. Uramaze kubona iyo umuntu yananiranye gukizwa, iyo akijijwe agakizwa ari wowe umubwiye ubwo butumwa, cyangwa wamusengeye umwanya muniniya, mu nyuma agahava akavyemera agatabagwa, uramaze kumva umunezero ugira. Uramaze kumva umunezero sinzi bitarabashikira. Ndabifuje ko bashikira mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Nama nibuka dukora ikwane ngaha ku Musaga, jise duhejeje umumama umwe arirukanga afise umwana, bahejeje guha uburozi. Umwana yataye amaboko yarerembuje amaso, umwana asa nk'uwapfuye. Azara mwirukanga ati mukozi w'Imana bampereye ishano umwana. Ndaraba umubabaro umumama yari afise, nako kana yari afise, ngira kagafise nk'imyaka nk'ibiri cyangwa 3. Fata ko kana numva Imana interetsemo umubabaro wo mu mama. Uwo mwana musengera ndiko ndari, ndavuga nti Imana nturabe jewe, ariko ura umubabaro w'uyu mu mama, mukiriza uyu mwana. Mana muzurira umwana yarerembuje amaso, ndamuteruye gutya. Ndasenga nti Imana ubugingo bwiye bugaruke. Numva
ijambo riraje numva ubushizi bw'amanga buraje ndafata ndategeka fata autorité kumwe muri ufu ku buzima bw'umwana maze ko kana mbona karasubiye karagaruye amaso karasubiye karahemye neza cyambwira umama nti umviriza umwana bamuha amata cyane nta mafaranga yari afise umuprotokoli genuzanira amata duho mwana mbona uwo mwana arasubiye abaye muzima sinashobora kwabwira umunezero numvise ngize uwo mwanya niba givyabaye ibindi vyose muganga mbona wa mwana yatabawe wa mwana Imana yeje kugarukanira ubuzima mbona umunezero wa mama asubiranye muhira yarasi kagomba aje kumpanda mugakaba abonye ugukira ku mwana wiwe birivuze ngo maze muzosoka mukina matavu nitwamara kubona abari barabaye binane mu base gukizwa bariko barakizwa abo satani yarashwe amaze gushira urubanza ku buzima bwabo bagiye kwishwa n'indwara bariko baratabagwa tuzosohoka dukina amatavu nk'inyana zivuye mu ruhongore kubw'umunezero w'ivy'Imana izoba iriko irakora numva amen yanyu muri kino kibanza kandi ivyo Imana ibikoresha umuntu wese ari muri kino kibanza uri karumva irijwi ryanje wese muri kino kibanza yakira umugabane wo kuzonezererwa agakiza Imana igiye kuzanira abantu bayo numva amen yanyu muri kino kibanza genda ku murongo wa gatatu kandi muzosiribanga abanyakibi tugiye gusiribanga abanyakibi bose amen ya muri kino kibanza ni bibiri abarozi barihana sanke barapfa ni bibiri barakizwa canke barapfa ibi ndabivuze barakizwa canke bapfe nibatemera gukizwa bibiza muri bavuze ngo muzosiribanga bande abanyakibi bose amen mezereza muri kino kibanza amen mezereza muri kino kibanza bazoba umunyota musi birenge vyanyu nari kwara abantu bimwe bari muri kino kibanza bazoba umunyota musi birenge iyo bibiri ivuze umunyota ibivuze igikorwa cyaheze ibivuze ikintu cyaheze gukogwa umunyota ni gisigara iyo ikintu cyarangiye iyo turi ikintu kigahera hasigara umunyota kuvyerekanye n'abarozi mu muryango wawe hagiye gusigara iminyota kuvyerekanye n'ubukene hejuru y'umuryango wawe hagiye gusigara umunyota kuvyerekanye n'indwara zatwaye benshi hagiye gusigara umunyota ikintu cyose cyakugwanije kigiye gusigara ari umunyota musi birenge vyawe vuga ngo umunyota vuga ngo umunyota vuga ngo umunyota vuga ngo umunyota turashobora kuvugishwa muri kino kibanza kanya gato twagiye turashobora gutangura ibizanye no kudatera imbere mu buzima bwawe hagiye gusigara ivyerekanye n'abafumu n'abarozi baboshe umuryango wawe hagiye gusigara nivyo mwaciye muri vyinshi ubukene bwinshi ariko kubizanye n'ubukene turafise tumubwira hagiye gusigara vuga umunyota w'ingwara umunyota w'agasuzuguro umunyota w'ubukene umunyota w'intege nke hagiye gusigara iki umunyota amashi menshi ku mwami w'abantu hazosigara apote twe mu muryango wacu iminsi yose bamwe bariko baraturenganya listen kubizanye n'akarenganyo hejuru y'umuryango wawe hagiye gusigara nivyo vyinshi bakora ntibagushiramwo baragusuzugura babona atacu maze ariko kuvyerekana agasuzuguro bagusuzugura hagiye gusigara nagomba mvugishwe ku bansi bawe bose abatonze urugamba ngo bakugwaye abagiye hamwe bagashyira hamwe ivyabo ngo bagwanye ubuzima bwawe bagiye gusigara
umunyota. Amashyi menshi ku mwami w'abami. Vuga ngo umunyota. Sinzi icyo ufise ukeneye ko gicika umunyota. Nakubwiye insiguro y'umunyota. Umunyota naho byose birangira. Umunyota naho byose bishyirwa ku iherezo. Umunyota naho atagisigaye na kimwe mu byari bihari byose. Iyo ikintu bagitureke gasigara ari umunyota, nta byizigiro yuko gisubira kubaho biba bigihari. Nagomba ndakubwira ko mu byakugwanije nta byizigiro by'uko bizosubira kubaho bigihari. Mpameni yanyu muri kino kibanza, iby'ubugumba mu muryango wawe bigiye gusigara ari iki? Ibyo kutarongora no kutarongogwa hejuru y'umuryango wawe bigiye gusigara ari iki? Ari umunyota. Ibyo abatwara amata Satani akabakoresha ibyo bikorwa bagiye gusigara ari iki? Ari umunyota. Hari amatodo mortalite menshi mu muryango wawe. Ku mwaka n'imiburi 3 baragenda. Ku bizani muhemu y'urupfu hejuru y'imiryango yacu hasigara iki? Hasigara iki? Umunyota kubitava ku Mana byose. Umunyota kubitatewe n'Imana byose. Umunyota kubitacumwe n'Imana byose. Umunyota ibyo kudatera imbere. Umunyota kubyo kudapesa. Umunyota kubyo kutamena umusike. Shaka umwanya utanga urusenge. Hamagara, 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 hamagara. Bicikisha umunyota byose. Bicikisha umunyota byose. Bivuze ngo bizosigara ari umunyota. Bicikishe umunyota byose. Ibicaniro byose byakugwanije bisigara ari umunyota mu izina rya Yesu. Usharabasakaramande. Saba rivye baduge hana kanya gatoya. Merero robo sharabasa. Bisigara ari umunyota. 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 Barubura kigongo uyu mwanya. Barubura kigongo uyu mwanya. Barubura kigongo uyu mwanya. Bisigara ari umunyota. Amajambo mabi yose bakuvugako, imanza mbi zose bagucira, zisigara ari umunyota. Zisigara ari umunyota. Mu minsi iri imbere uzoshinga intahe. Mu minsi iri imbere uzoshinga intahe. Mu minsi iri imbere uzovuga iby'Imana yakoze. Mu minsi iri imbere bazokwita umukundwa w'Imana. Bazokwita umukunzi w'Imana. Sharasi. Dutaritse ibiganza byacu twese. Hallelujah. We're gonna decree and declare. Turagiye gusohora amadekara muri kino kibanza. Kuvyitwa abansi bawe, kuvyitwa indwara zose, kuvyitwa inzitizi zose, kuvyitwa ibibazo byose byaguhagaze imbere bikakuza kubanda. Turagiye gusohora amadekara. Kararabashotorobose. Dekara ya mbere usohoye uyu mwanya. Icyaciwe kutugwanya cyose gihinduke umunyota aka kanya nyene n'izina rya Yesu. Ingabo zose zitabwomowe n'Imana uyu mwanya zihinduke umunyota n'izina rya Yesu. Icyo cyose cyakubuje gushika mu bikomeye n'izina rya Yesu Kristo gihinduke umunyota ubunyere n'izina rya Yesu Kristo. Kuva uyu munsi winjire mu mugabane w'abana b'Imana. Kuva uyu munsi winjire mu bihe byawe
byo kugenderwa n'ijoro kuva uyu munsi winjire mu bihe byawe by'amasezerano. Amashyi menshi ku mwami w'abantu. Atana kimwe kivuyemo, byose bisigare ari umunyota. Vuga ati umunyota ku kintu cyose cyavuye ku mugwanizi Satani. So mukanda umunyota ku ntambara zose zaje kungwanya. Uca umunyota kuko itatewe n'Imana cyose mw'izina rya Yesu Kristo. Imana ibahezagire. Yavuze ngo Imana ibahezagire. Ibamunikishije mu nyonga hayo. Ibagirire neza. Ibubake. Ibashire hejuru. Ibubake ku mpinga y'umusozi. Igihe cyose ntimwigere muhishwa. Izobahe kurangiza neza. Izobahe gupfa nk'uko abagorozi bapfa. Ibahe intsinzi mu ntambara zanyu zose. Ibahe intahe mu buzima bwanyu. Ibahe kurimba indirimbo y'ishimwe mukiri muri buno bugingo. Amashyi menshi ku mwami w'abami.